Turashaka kuzingurura Bibiliya igitabo c'Imana Yohana igice cya 11 turasoma murongo wa 43 na 44. Ndaza kukubwira cyo dusimba kandi kuri Yohana 12 nyene. Turasoma naho ndere ku murongo wa 2 dushikane ku murongo wa 5. Twagiye Pastor Eric. 11 ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana 43 ego gushika kuri 44. Haravuga ngo amaze kuvuga ibyo asemerera n'ijwi rirenga ati Lazaro ngwino sohoka. Wari yapfuye arasohoka azingiriwe ko impuzu ku maguru no ku maboko, igitambara gifutse mu maso hiwe. Yesu arababarira ati nimumuhamburure mumureke agende. Amen. Genda kuri 12 ku gice gikurikira usomera umurongo wa 2 ushikane ku murongo 5. 12 umurongo wa 2 haravuze ngo barahamuzimanira. Marita yarahereza kandi na Lazaro yari umwe wo mu bicaranye nawe basangira. Maze Mariya yabira ingero y'amavuta atamirana y'igiciro kinini cyane y'agati kitwa narada, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi wiwe, kandi inzu yose itamiranamo ayo mavuta. Ariko Yuda Isikariyote, umwe mu bigishwa biwe, wagira aza mugure, aravuga ati niki cyatumye ayo mavuta ataguzwe idenariyo 300 ngo zihabwe aboro. Amen. Amen. Tashokomera amashimeshi ijambo ry'Imana. Tuvugana n'uburongozi bwa Gisubizo bambwiye ko bafise umutwe wa kino gikogwa bise ubushobozi bwo guhimbaza, the power of worship. Giye gufata akanya katari kanini mvugane namwe ubushobozi buri mu guhimbaza. Turafise gutahura nabi ibijanye n'igikorwa cyo guhimbaza, kuko benshi bibaza ko guhimbaza ari bijanye n'indirimbo. Muranumva mu burongozi bwo mu mashengero abantu bavuga ngo mudushe kuturimbo tubiri two guhimbaza Imana, bagasura akavuga ngo muce inyuma y'amashikanwa muce mudushaka kandi karirimbo ko gutazira Imana. Womengo ibijanye no guhimbaza no gutazira bigarukira mu bijanye n'indirimbo. Ariko nagomba ndabwire ko gutazira canke guhimbaza atari bijanye n'indirimbo, kuko guhimbaza no gutazira vyari biriho imbere yuko indirimbo ya mbere iririmbwa ngaha muri nosi. Ibijanye no guhimbaza sigihe umuntu atora gitara, sigihe umuntu atora piano hama agatangura gucuraranga. Uyu munsi nifuza umuntu yaje muri kino kibanza ave hano amenye neza guhimbaza icarico. Yesu yaravuze ngo igihe kiraje kandi kirageze aho mu Kirundi bavuga ngo aho abasenga, ariko muri Bibiliya zindi bavuga ngo aho abahimbaza Imana no mukuri bazogaragarira. Imana ikirondera uyu munsi iri kirondera abahimbaza, abadohateur. Uyu munsi tugomba tuvugane igikorwa cyo guhimbaza Imana, tuvugane ubuhimbaza, tuvugane n'ico gikorwa, uburyo gikorwa n'ukungene kigenda. Umunsi ijambo rikoreshwa ubwa mbere muri Bibiliya ni Imana abwiye umugabo yita umukunzi wayo. Nta muntu ashobora guhimbaza Imana ataracika umukunzi w'Imana. Abantu bose nivyo baremwe n'Imana, ariko se abantu bose arabakunzi b'Imana. Uw'Imana ishingira ntaye ikavuga ngo uyu n'umukunzi wanje, ni wa wundi yatahuye neza yuko naco ari atari Imana, hari ico yamugize. Umukunzi w'Imana wamaze kumenya neza ko ntaca agaciro afise mu buzima bw'iwiwe uretse Imana yamwemeye ikaza gutura muri we. Umukunzi w'Imana nuyo atakintu na kimwe ashobora kwima Imana. Umukunzi w'Imana nuyo ataratahura icyo Imana imubwiye gukora aba yahejeje kugikora. Umukunzi w'Imana nuyo azi neza yuko ukubaho kwiwe ni Imana kandi n'ugupfa kwiwe naho nyene ni Imana. Umukunzi w'Imana nuyo Imana ishobora kwizera igihe yabuze undi muntu wundi yizera. Umukunzi w'Imana nuyo Imana ishobora kwizera. Munyumvirize neza,
ni byiza ko twizera Imana, ariko ni byiza cyane ko Imana itwizera. Abantu bose uyu munsi byitwa ko bizera Imana, ntabwo Imana ibizera. Ariko abantu bose Imana yizera, abo bantu nyumviriza bagera kure, bagera mu bikomeye. N'abantu igihe cyose Imana yama yitiza mu gihe yabuze abandi. Imana ifata umukunzi wayo yitwa Aburahamu, yari yamuhaye umwana mu busaza. Byaciye mu ntambara nyinshi, imyaka myinshi byose atabonye ryashitse mu buzima bw'iwiwe. Abayiga ibya bibiri baravuga ko haheze imyaka 27 isezerano Imana yamubwiye ritarasohora. Ariko Imana imaze kumuha umwana Isaka, hajya atanguye kuryoha. Bene data abavyaye barabizi, umwana araryosha. Umwana hari igihe umubona ukabona akantu agizwe ufata uyu ni jewe. Yagira akantu ndibonye nkiri muto, umwana aryoshe cyane. Igihe Isaka yari atanguye kuryoha, Imana iraza iramubwira ati Aburahamu, ndashaka uwo mwana umumpeke ikimazi. Ibijanye no guhimbaza n'ibijanye n'ikimazi. Ibijanye no guhimbaza n'ibijanye no guha ikintu cya mbere ufise gikomeye mu buzima bwawe ukagiha Imana. Imana amubwira ati ndashaka umwana wawe Isaka. Aburahamu ijambo ry'Imana rimbwira ngo ntiyigeze abwira n'umugore we Sara yuko Imana yamusavye umwana, kuko iby'abakunzi nta wundi muntu yemerewe kubyinjiramo. Sara nta Imana imbwira ko yari umukunzi wayo, ariko Aburahamu yari umukunzi w'Imana. Igihe Imana amusaba Isaka, ntiyarize kuza gusaba urusha Sara. Yavyutse mu gatondo, afata indogoba ziwe n'abakozi biwe, arababwira ngo nimuze tugende, hari ahantu Imana yambwiye kuja gukundana nayo. Ahageze bivuga ngo bakiri hasi ku musozi, arabwira ati nimugume ngaha, jewe n'umwana wanje tugiye guhimbaza Imana. Guhimbaza ni kuvuga ngo ni ukwica ikintu. Ndasubiramo, iyo bavuze guhimbaza ni ugutahura ikintu cyitwa urupfu. Ntuzoshobora guhimbaza Imana ata kintu wishe muri wewe. Ntuzoshobora guhimbaza Imana ata kintu waretse mu buzima bwawe. Ntuzoshobora guhimbaza Imana ata kintu witandukanije naco kandi cyari gikomeye mu buzima bw'iwawe, kubw'ikibirengeye cya vyose cyitwa Imana. Arababwira ngo sigara ngaha. Ibijanye no guhimbaza si iby'abari bo bose, no. Umvise ndashobora kuba mfise umukunzi nkunda cyane w'umugenzi twakuranye, mugabo nimba hageze ko nza kuryama mu cyumba ntitujanayo, njanayo n'umugore wanje gusa. Aburahamu abwiye sigara ngaha, jewe n'umuhungu wanje tugiye guhimbaza Imana. Mani majambo, jewe n'umuhungu wanje ariko tugiye kwicira Imana. Basigara ngaho. Umuhungu baramubaza ati papa, ndabona inkwi, ndabona umuriro, ariko hari ikintu kibuze. Ikimazi kiri hehe? Aramubwira ngo tugende, Uhoraho ari bwirongere ikimazi, kuko ubwiwe niwe yaragiye kuba ikimazi. Iri jambo guhimbaza ntushobora kuritahura utaratahura ikintu cyuko Imana ibwiza kuba iya mbere mu buzima bwawe. Hari ikintu kimwe gikomeye atubwira mu Heburayo ngo cyatumye Aburahamu atanga Isaka, ngo nuko yarazi neza icyo Imana yari yaravuganye nawe. Ntushobora guhimbaza Imana utagisha Imana avuganye nawe. Nta muntu ashobora guhimbaza Imana atabitse ijambo ry'Imana mu mutima wiwe cyangwa mu muhemu yiwe. Birimbwira ngo yarazi neza ko naho yomutanga, Imana yambwiye ati kuri uyu niho nzoguhera umugisha, uruvyaro rwawe ruzokomoka muri uyu mwana. Aburahamu yari yibwiye neza ngo naho nomwica akaba umunyota, iyi Imana yambwiye ko izompa umugisha kuri uyu, atarindi jambo rindi yambwiye ihindura ico yambwiye, izoheza imugarukane. Nubwo noba namucuriye, nubwo yoba yagiye, izomugarukana. Abahimbaza Imana barazi neza yuko icyo ukoreye Imana ntigitakaye, kizokugaruka ko kandi kiguhiriye. Dusomye ibice bibiri, imirongo ihereza hafi guhereza igice cya 11 n'indi mirongo itangura igice cya 12. Abantu benshi turiko turahimbaza Imana, hari abantu babona ko kuza ngaha n'umwanya twatakaje. Muga muzi impamvu nuko bataramenya ijambo guhimbaza icarico. Guhimbaza ukireka ndavuga gutya, worship n'amajambo abiri, worship ni kuvuga ngo worth ni jambo sigura icagaciro.
ibihambaye ibyicubahiro. Uriko muranyumva? Batubwiye ngo Yesu ari Betaniya, bamwerekaho Lazaro bari bamushinguye, maze aravuga, niyo majambo twasomye, aravuga ngo Lazaro vayo, come out. Lazaro vayo. Avuyeyo batubwiye ngeramubwiye ati nimumuhambure. Ku gice cya 12 Yesu yagarutse yatumiwe na Simoni muri cya gisagara nyene. Ikina abantu benshi tutamenya nuko uyu mugore yaje kumena amavuta kuri Yesu yari mushiki wa Lazaro. Nta muntu ashobora guhimbaza Imana ataramenya ivyo Imana yazuriye ubuzima bwiwiwe. Nta muntu ashobora guhimbaza Imana ataramenya ivyiwe vyari vyarapfuye Imana yagize bizima. Kimwe ijambo ry'Imana tubwira Amaroma igice cya 4 ku murongo wa 17 batubwira ngo Aburahamu mu nyonga ziyo yizeye ngo ni Imana ihamagara ibitariho bikabaho, kandi ni Imana izuri vyapfuye. Abantu bagiye kumenya ibanga ryo guhimbaza Imana n'abantu bagiye kumenya icyo Imana yabo iri, kandi Imana ihamagara ibitariho bikabaho, kandi Imana ishobora kuzura ivyari vyarapfuye ku buzima bwa. Numva amenye muri kino kibanza uyu mugore yari yasuriwe musaza wiwe, barazi umbabaro bari bafisiye Lazaro yari yafuye. Igihe kiraho aragwara, baramutuma ko Yesu ababwira ati gana mabwire ko iyo ngwara agwaye siyo kumwica ariko niyo guhesha icyubahiro Imana. Abandanya igikorwa cy'iwiwe, aza kuza inyuma y'imisi 4 bari mu kigandaro, baramaze guhebura yuko wabo atagishobora gusubira kubaho kuko imisi 4 yari yamaze kubora. Umunsi ugira 4 Yesu araza, baramubwira ati iyo uza kuba ngaha musaza wacu ntiyari kuba yafuye, atari kuraba uyu mwanya yamaze kubora. Yesu arabwira ati nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Nago mbiri muri kino kibazo, nimba waze ngaha wizeye, biritubwira ngo twakijizwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Sibizari gusa na conseil, Imana yacu dusengera hano, ubushobozi bwayo buri hano, muhemu wayo ari hano. Umuntu yaze ngaha yizeye arataha yabonye ubwiza bw'Imana. Numva ameni yanyu muri kino kibanza, numva ameni yanyu muri kino kibanza. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo Yesu abwira ati naje murira Lazaro wanyu ntiyapfuye, kuko abigishwa be yarababwiye ngo tugende kuvyura Lazaro umukunzi wanje arasinziriye. Sinzi ivyo urabona vyapfuye, mugabe yugeze guhimbaza ivyapfuye ntiba vyapfuye babisinziriye. Mbare umuntu ari bande bati ivyo wibaza ko vyapfuye ntivyapfuye birasinziriye, ko mutamabwira. Ongera mbira ati haracyari ivyizigiro yuko uyu munsi nivyumva ijwi ry'Umwami biza gusubira kubana nawe. Uti haracyari ivyizigiro yuko naho igiti coba cyaraciwe iyo congera gusubira kumva mama y'imvura kizokongera kunaga kigasubira kubitoto. Amen yanyu muri kino kibanza. Mbare mune wata haracyari ivyizigiro, mubiro haracyari ivyizigiro. David yavuze ngo mba narihebuye iyo ntizigira yuko ari kugira neza kw'Imana muri nosi y'abakiriyo. Ivyizigiro nivyo bitubeshejeho uyu munsi. Ndakunda iyo Paul ari kandikira Abaroma arababwira ngo nuko tunezeregwe n'amarushwa yacu, kuko amarushwa yacu adutera kwihangana, kwihangana ukadutera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugeragezwa bikadutera ivyizigiro. Asivuga ngo ivyo vyizigiro ntibitetereza. Abantu bafise ivyizigiro bari muri kino kibanza, nago ndabwira ko ivyizigiro vyawe ntibizogutetereza, ivyizigiro vyawe ntibizogutetereza. Nimba hari umuhungu yakubenze ukaba ufise ivyizigiro ntuzotetegwa. Igihe kiraje kandi kirageze, hasoza uwundi Imana irongetse ukora ubukwe kandi ubukora ari bwiza cyane. Amen yawe muri kino kibanza. Ivyo vyizigiro ntibitetereza. Asivuga ngo kuko urukundo rw'Imana rwarasuswe mu mitima yacu. Impamvu abantu benshi tudakora neza ibijyanye no guhimbaza nuko tutarakira urwo rukundo rwasuswe muri twebwe. Urukundo rw'Imana rwasuswe mu mutima wawe, nashaka unyumvirize neza. Nta kintu na kimwe kigutera ubwoba, nta kintu na kimwe kikunyeganyiza. Urabizi neza yuko umukunzi wawe ntashobora kuguheba, ntashobora kuguta. Niyo nshuti zawe zose zoguta, mama na papa bakakuyakana, ibyo abantu baguseze
basezeraniye ntibabikore. Umukunzi wawe yitwa Imana, atandukanye n'abantu, nakora nk'abantu, ntavuga nk'abantu. Iyo avuze ikintu aba yaje kugikora. Bimbya muri Yesaya 26 guhera ku 8 ngo mpera mu bihe bya kera nkavuga ivyiherezo. Iyo Imana ikubwiye ikintu umenye ngo iba yahejeje kubikora. Ibirindiriye igihe icyo twita umwanya w'Imana, kairos. Iyo umwanya w'Imana umaze gushika, icyo yavuze urakibona. Mumva ameni meze neza. Vuga ngo urukundo rw'Imana rwarashyizwe mu mutima wanje. Urukundo rw'Imana rwarashyizwe mu mutima wanje hamwe na muhemu yera twahawe. Ndashima Imana ku bwa muhemu yera. Ndashima Imana ku bwa muhemu yera. Muhemu yera igikorwa afise uyu munsi muri kino gihe cy'iherezo no kutwibutsa ko urukundo rw'Imana rwashyizwe mu mitima yacu. Numva ameni meze neza. Ugo rukundo par definition cyangwa icyo rushoboye gukora birimbwira ngo itimanye umwana wayo. Urukundo rwayo rugaragarira mu ngabire Imana yatanze. Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu, izobura ite kutugabirira byose muri. Icyari kigoye sukuguha akazi, icyari kigoye suko ya dose yawe icamo, icyari kigoye suko wovyara, icyari kigoye suko wobona umugabo cyangwa urugo, icyari kigoye nuko Imana yari kurekura umwana wayo w'ikinege yari ifishe, atahundi yari ifishe, ikamutanga ku bwawe nanje. Kuba yaratanze Yesu aruta agaciro imiduga ihambaye yo ngahamnose. Yesu aruta agaciro indege za mbere, amajet privé ya mbere meza. Yesu aruta agaciro amazu y'igitangaza. Nico gituma ijambo ry'Imana rimbwira ngo muri we murinde muri Kristo Yesu, muri we ngo ni Imana yakoranije ivyo mu ijuru n'ivyo mu isi. Abantu gusa ko bazi ko bakiriye umwana w'Imana, bazi gusa ko bakiriye Imana muri yo, ariko nagomba kubwira ngo uwo wakiriye aratekeyemwo. Hari ivyo afise muri we, ivyo afise biri uburyo bubiri. Hari ivyo mu ijuru, hari ivyakorewe mu ijuru, made in heaven, hari n'ivyakorewe ngaha muri ino si. Sinzi icyo ukeneye, ariko icyo wokenera cyose usuye kukirondera ahantu habiri hashoboka. Hari swati mu ijuru canke ngaha mu isi. Mbarizo munero ndati icyo ukeneye kiri muri we. Nimba ari so mu ijuru kiri muri we, kuko hari ivyo dukeneye. Nta matwi nabwira abantu ibihambaye bikomeye ngaha minosi si vy'isi ishobora gutanga. Mama Domitira nigeze kumva intahe yiwe agiye ashikira abantu b'abahanga bamenetse, baramubwira ati mbere yo kutubwira ibyo ushaka kutubwira banza tubwire amashuri ufise. Jewe ndi umudokiteri je ndiko ndavugana nawe. Baramwishima ko kuvyo baronse ngaha mwinose, ariko nawe yari afise ivyo yaronse mu ijuru. Urazwe ijambo ry'Imana rimbwira ngo uwo mu ijuru aruta bose. Hari abantu bavuye mu ijuru muri kiro kibanza nkuva amene yawo. Urabona jewe navyawe nana barya baguhaye umubiri, ariko impwemu yiwawe yavuye mu ijuru. Kuko inama yo mu ijuru yavuze ngo enda tureme umuntu mu ishusho yacu. Iyo nama ntiyabereye muri Nations Unies, iyo nama ntiyabereye Arusha, iyo nama ntiyabereye Pretoria, iyo nama yabereye mu ijuru. Niho hafatiwe icyemezo cyo kuzana umuntu mu isi ameze nkawe, ateye nkawe, areha nkawe, avuga nkawe. Amen yani muri kino kibanza. Nico gituma hari ibintu bizashaka kuntera ubwoba. Iyo maze kumenya ko ivyo bintu bitavuye mu ijuru ntibintera ubwoba. Abantu ngene bandaba. Urumva yambwiye ngo ngiye kumubona. Ikibazo nkeneye kumenya uwo yabikubwiye ninde, avahe. Ava mu ijuru cyangwa ava mu isi? Benshi baba bava mu isi. Umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ngo mbega umuntu notinya ninde, kuko Imana ubwayo yaravuze ngo sinzoguta sinzoguheba. Nico gituma natwe tuvuga dushize amanga ati Imana niyo mutabazi wacu. Mbega umuntu ninde, umuntu yongira iki? Paske nabo ngaha muri Yesaya 31:4 havuga ngo abo banyegiputa
icyo gihe bari bakomeye. Mbwira ijambo rivuga ngo abanyegiputa si imana kandi imikogote yabo si mwemu. Abavuye mu ijoro umva yamene yabo. Mama Domitira acarisha wa mu docteur atoke we mu bintu ukora hano bikaravuga ati jewe ndabaga, okay? Aravuga tushoye kubaga iki? Ati jewe domaine yanje niyo kubaga ivyo mu nda, okay? Aramubaza ati none nimba ushoye kubaga ivyo mu nda urashobora kubaga umujinya? Urashobora kubaga impwemu mbi? Umuntu yumva ashaka kwiyahura, iyo mpwemu urashobora kumubaga ukayikuramwo hama kumva ashaka kubaha kunza ubuzima yanse kubwiyaka. Batangura kurabana abandi atoya uyu yabuze ijya kwishura ati twebwe turi abizi bijanye ivyo butunzi. Atoke namwe ndabafitiye akabazo. Arababaza ati mbega ufise udukate dutanu dufite tubiri uwo gaburira abantu bangahe? Atumva ico kibazo abashije. Ati ndabora biravana. Ufise umuntu nka musenyeri ugaburira umuntu umwe. Musenyeri udukate dutanu dufite tubiri utwo ni utwo ntatwo. Uravyumva? Okay. Aravuga ati jewe uwanyigishije ishure nizemwo giwe nuko mu dukate dutanu dufite tubiri yagaburiye abantu 5,000 hatarimo abagore n'abana. Kame barumva ko hari icyo barushije baca baricara irabigisha ababwira iki ivyo mu ijoro. Bene data abahimbaza Imana bafise amakuru yo mu ijoro. Abahimbaza Imana mu muhemu no mukuri bafise amakuru yo mu ijoro. Bafise icyo Imana ikiravuga, bafise ukwizera kw'Imana. Ari kintu gikomeye bivuga ngo yatoranije ibitariho kugira ngo atiture ibiriho. Urabona ivyo mu ijoro ingene bikora biratandukanye n'ivyo mu isi. Mu isi kugira utunge nuko urundanya, mu ijoro kugira utunge nuko urekura. Babana bari ngaha. Mu isi kugira ngo ube amahoro nuko wica umwansi wawe. Mu ijoro kugira ube amahoro nuko Imana yawe imucisha bugufi akamenya neza yuko umuruta atawe yo kwigeranya nawe. Numva amene yanyu. Nico gituma Yesu nigeze abwira abigisha be ngo basengera ababanka ngo bapfe. Yavuze ati no musengera abansi baye. Muzi impamvu hari umukenya cyavishura mu ndirimbo. Yavuze ngo ombea adui yako aishi siku mingi. Unapobarikiwa ajionee kwa nini baraka ambazo Mungu kubera kibihuta gupfa nibarindire barabe abo basuzuguye bariko barahabwa icubahiro. Yo amen meze neza. Ubiriza uburyo bwiza bw'ijuru kwihora nuko Imana igira neza uwagiriwe nabi. Nuko Imana itoranya uwatawe. Nuko Imana ihizina uwatswe izina. Numva amene ya muri kino kibanza. Wa mugore aragwaye butinyanka izina ryiwe cari kibazo ciwe. Ariko umunsi ahura na Yesu ntihasiwe kumwita izina ry'ikibazo yari afise. Yesu yamwise ngo mukobwa wanje. Yavuze ngo mafi my daughter. Yesu akumwita ikibazo yari afise. Yamwise umwana wiwe. Cituma Imana kugira ngo urumva yihora umwasi wawe suki mutwara. Mbabwira ikintu kimwe. Iyumvire iyo Hamani aza gufata abonye ugukuzwa kwa Mordekai. Ijya nkuru ntiyari kuryoha. Mugabo baraza ngo abwira umugore we atewe ati kuvisa kuyuvuye he ati reka ati wa mugabo Mordekai umwe acunga kwirembo ataho akizika tewe namurije ifarasi manje kumuyimeta yanje ndamuha imyambaro yanje cangira ndamuririmbira ikorasi igisagara cyose mvuga ngo nimuze murabi umuntu mwama kunze kugira neza ingena girigwa. Umugore aramubwira ati mbega urya muntu ava he? Atujya n'umuheburayo ati iyo niyo erere twakoze. Atagasanga uwo muntu hari wo mu bwoko bw'abaheburayo. Asaramubwira ati mbiriza ndashaka menye ingene ureha ikireho cawe. Ati kireho cyandu gishaka kwiga terega nta mwanya usigaje ngo amaze kubwira umumenuize ankorere serikeye yawe nize turinde turaruha turomdera ibindi. Muriko muranyumva? Yesu avuga ati nimba ari we
uvuye inyuma biraheze ivy'iwawe, kuko hari ubwoko budakogwako, hari ubwoko buturigwa, hari ubwoko budasuzugurwa. Amen. Meze neza muri kino kibanza. Utapotre mugabo Yesu we baramucokoye aragenda, no, azogaruka. Kandi birimbwira ngo n'ijisho ryose rizomuona, n'abamucumise, n'abamwambuye impuzu, n'abamusuzuguye, nabo nyene bazogira iki? Bazomwibonera. Inyuma yo kumubona aje kudutora, bongere bamubone ari we azanye urubanza kuri bo. Urazi gusega uwo wimye, barizo umuntu ati biramaze gushikira, ugasega uwo wimye, ya ubupfuye. Mwabishimana izikora ibarinda kugira mare cardiaque, guhagarika imitima, kuko hari ibintu biba Imana ndafasha imitima yabo boci bapfa batabonye kugirirwa neza kwaje. Batubwiye ngo uwo mugore yitwa Maria, barita batubwiye ngo niwe yamuzimanye. Maria nawe azagira iki? Azamumenako amavuta ngo y'igiciro kinini yitwa narada. Ayo mavuta yarahazimbye cyane, maze ako kanya atangura kugira iki? Kurira ku birenge by'iwiwe. Ngo ndabwira ikintu kimwe, abatari baratahuye guhimbaza icari cyo bavuze ngo eru ruhombo. Aya mavuta urazi yo tuyagurisha ko yari kuvamwo idenari y'amajana 3 tugafashisha abo. Mugabo Yuda yabivuze, ngo ntiyabivuze kubera gukunda abo. Nuko aravuze ati yo nari ndose kiyomba cinjire. Murabe kino kintu, nta namwe bigira bambwira ko Yesu yakenye. Kandi uyu Yuda niwe yarajejwe kese, niwe yari umuterezori. Misi yose batanze yamakuramo. Iyumvire yamari kariba misi yose, mugabo Yesu ntigera kena. Ministeri iwe ntigera ibura. Nige vyiswe ngo baragico babuze, hari urufi gwari ATM gwaceruzana amafaranga yarakeneye. Arabwira Petero ati genda haje mu mazi, hari urufi rudufitiye amahera, muruzane turihese ikori rya Cesare. Purtafise umuntu yamari karamwiba. Umuntu ahimbaza Imana ivyiwe naho urarura vyiba ntuzopfu bimaze. Mwanyumvise? Kuko ubutunzi bwiwe bubiswe ahadashika inyenzi, ingese n'abambuzi. Raba kino kintu, barafata iki gihombo, ayo mavuta asuke ku birenge vy'iwiwe. Yesu arababwira ngo habaye umuntu Simoni, habaye umuntu abantu babiri bari bamufitiye ideni. Umwe yaramufitiye ideni ariyo amajana 5, undi 50. Tiba abantu bose barananirwa no kumwishura. Hama cafata ingingo yo kuja bahebera. Aramuze ati none ga Simoni, uzomukunda cyane ninde muri abo babiri? Asavuga ati nuwahebewe meshe. Asaramubwira ati ntubone igituma udatawe ikiriko kirakogwa. Ninjiye mu nzu yawe ntibigeze umenya uwo wakiriye, yuko wakiriye Imana mu nzu yawe. Ntibigeze umenya agaciro jewe mfise, ko nahevye icubahiro nari mfise mu ijuru, n'ubumana n'ubwiza bwose nari mfise, nkemera nkaba umuntu muto kugira ngo nze kurondera wewe. Afati ntiwigeze unanza Imana, mugabo uyu kuva nshinjira ngaha yafashe iby'agaciro yari afise. Muzi gituma yabimumenye ko hari ikintu yibuka. Shaka kwibutsa abantu bari ngaha, yibutse musaza wiwe, yibutse Lazaro, yibutse uwamuzuriye uwo yakunda, yibutse uwamusubiza agaciro yari afise mu buzima bwiwe. Umunsi twokwibuka, umunsi twubaha Yesu twibuka ico Imana akora ubuzima bwacu, nta kintu na kimwe tutoyiha. Icambere Imana ikeneye si ibintu byacu gusa, igituma Imana isaba ivyo dufise nuko ibintu nivyo bitugize. Muze murabe umuntu afise ubutunzi bwiwe, umutima we niho buri. Nico gituma kura abantu imitima yabo iri kwifaranga, iyo bavuze kuri tanga ntibaritanga. Acamanza gacaraba umwanya muto y'abakozi biharu comptabilité, abayihejeje ati no tanga ndaza kugwa mu kinogo manka. Kura ko ni imitima yabo iri. Mugabo ndakuri ngene Paul yandikishe ngo ry'abikono ababwira ishengero ry'i Makedonia uburyo ryakoze ibintu. Yavuze ngo ubwambe na mbere bamanje biha umwami wacu. Igituma atacimana tuyiha mu bijanye no guhimbaza nuko tutarayiha. Iyo wamaze kuyiha nigiki woyima, nigiki utoyiha. Numva amene yayo muri cyo kibanza. Icyake bashaka ngo natwe bongera baratwiha
abo n'abantu bari baratahuye igikorwa cyo guhimbaza. Ngo masomo umurongo wa nyuma mu isezerano rya kera, Yobu 28. Amen. Haleluya. Reka tuvuge ubushobozi bwo guhimbaza. Just dubica ko nirukanga. Yobu igice cya 28. Yobu 28. Dusome duhere ku murongo w'indwi. Canke tudoge hejuru gatoya. Terema y'amajambo ndiko ndayasoma nta munsi n'umwe nigera numva. Uravyumva? Anyuzuye. Amen. Ndashaka gusoma, reka nisomere kugira ngo tunyarutse. Munyemere nsome mere ku murongo wa mbere. Havuga ngo Yobu 28. Abusama bibiri niho muri. Gisubizo niho muri. Okay? Ndanababwiye naho amakomposiyo yanyu abwirizwa kuva. Kana gahimbura imitima y'abantu. Yobu 28 turasoma dore ku murongo wa mbere. Havuga ngo nukuri hari inganzo yimbamwo ifeza. Inganzo ni kibanza kivamo ivyo butunzi. Guhimbaza ni kibanza kiri mu butunzi bwose ukenera. Yaba bwo mu buryo bw'imihembo cyangwa mu buryo bugaragara. Avuze ngo hari ahantu hari inganzo yimbamwo ifeza. N'ahantu bakura izahabu ngo ziba bazivugutire. N'ubutare bukugwa mu ivu nibuye barivugutira ngo rivemwo imiringa. Abantu badobera mu mwiza bakawurangiza bagashika ku iherezo ry'urubibe rwawo. Iyo turiko turahimbaza namatwe nabwira abantu muzi gituma Yesu yabwiye abigisha bwa ati iyo mukeneye kuvugana na so wanyu ni muje mushumba hama mugare urugi. Ni kure yuko ubundi ntiyavuze ngo uje mu cumba, none urashobora kubura ingambwa bukinjira mu cumba cawe kandi ukubugara urugi. Iyo abantu batugaye urugi barumva ivyo abandi bariko baravuga. Mugabe iyo umuntu yugaye urugi nashaka bari kumwe n'abantu ibihumbi nta wundi muntu asubira kumva. Imana imujana ahandi hantu aza ko hababwira. Aisha muri Imana ivuga ni Dawidi yabivuze ngo ibyina hiwe hagatangura guhamagara ibyina h'Imana. Hari ahantu ushobora kuba mwari muzi yuko ushobora kuraba umuntu ariko ntumubone, kandi washobora kuba wuguruye amatwi ariko ntumvishe umuntu ariko aravuga bitewe nuko ivyimviro byawe atariho biri. Hari abantu maze gushikira iyo nk'akarero bakubwiye inkuru itaryoshe uratwagwa. Urashobora kubura kwabona umuntu mugabo ntumubone kuko aya maso yacu n'amadirisha kugira ushobore kubona umuntu nuko n'ivyimviro byawe n'ukwizera kwawe kuba kuri uyo muntu. Nico tumubona abantu bari imidimbo bakaguma bari kwakundi kubera ko si imitima yabo ibiri. Nta kuntu ushobora kuri imidiri mu mutima wawe ari wo uri kuyo ndirimbo gusige gutyo nyene. Numva amene yanyu muri kiro kibanza. Haleluya. Reka tubagiye imbere. Ngo baradobera bagashika kurubibe gugugobro n'ahantu iyo uhageze uba wewe wenyene. Ubundi iyo umuntu ariko arahimbaza mbabwira ikintu kimwe, gutazira atosha gutazira mu kivunga, mugabo guhimbaza ntiduhimbaza mu kivunga. Guhimbaza ni ijwi rihamagara umuntu ku giti ciwiwe rikamubwira ati nkurikira, akagenda atazi yagiye. Hama Imana ikamwicarika ahantu igatangura kumwihishurira. Ndabifuriza kugira umunsi umwe ubwo bucuti. Umunsi umwe twari mu bihe nk'ibi turiko turasenga. Hama sizovyibagira. Ntitwari bwubake naho twubatse uyu munsi, twari tugifise amatanguro akiri matoya. Turahimbaza Imana. Buri muntu wese aratwagwa. Vuga ngo umuntu wese aratwagwa. Haleluya. Ntabasubiye gusamara araba nakingene yaje yambaye yumvise nakivyo ariko aravuga araba ingene dekoro imeze. Oya, umuntu wese yatumbereye Imana yahanze amaso Imana yiwe. Sizovyibagira. Twese turagenda. Jenje nako ndarongora program. Umupianiste wacu ariko aravuza atashira ukuboko kwiwe ku mutwe wiwe atangura gusenga muri mutamenyekana. Ariko aravuza avugisha ukuboko kumwe ukundi kuboko kuri ku mutwe wiwe atangura kuzura muhemu yera. Atangura kuzura muhemu yera. Haize akanya munyubize neza sentimental yari yashizemo. Haize akanya aratwagwa atarika kwa kuboko kundi kwariko kuravuza atangura gushima Imana avuga mu ndimi, piano ibandanya yivuza. Imana ishimwe yarankuye mu mwuka kugira ngo mbone ibiriko biraba. Singene ngize gutya mbona uwari karatuvugiriza
amaboko yiwe ari hejuru mugabo ntumva amanote abandanya afatwa ndavuga ibi bintu biriko biraba ngaha nibiki Imana irambwira ngo iyo abana banje bampimbaje ijuru riramanuka abamarayika bajejwe ivyo guhimbaza no gutazira bakabandanya igikorwa numva ameni yanyu muri kino kibanza aha ni ahantu Yobu ariko aravuga iyo umuntu ahageze aratakara reka nsimbe gatoya bacavuga ku murongo w'indwi munyumvirize ngo iyo nzira nta gisiga c'amero kiyizi iyo wafashe urugendo rwo guhimbaza birivuze ngo nta gisiga c'amero kiyizi inzira n'ahantu utakara n'ahantu umviriza urazi ubundi hari igihe dusenga satani akumva ivyo turiko turavuga hari aho dusenga n'umubiri nawe ukatwibutsa yuko hari bitariko biragenda neza umuntu akava mu mwemu mugabo ahantu wahageze uba porte dispari mu bwiza bw'Imana bavuze ngo igisiga c'amero iyi nzira ntayo kizi ngo n'ijisho ry'ikinyakabaka ntigigeze kuyibona n'ibikoko byihayagiza naho vyayikandagiyemo canke intambwe y'inkazi ngo yihitemo hari ahantu uba satani akakubura abakuroga bakakubura umunsi umwe hari umugenzi ifise sinanizi kaje mu bintu by'abafumu hama umunsi umwe tuko turaganira ndamubwira ko banyivye imashini kandi harimo ibintu nshaka cyane kandi nari nkeneye hama sarambye ati je umpakanye ngo mundaye kuronderera hagira ngo namatohoza agomba kugira acagenda ku mufumu wiwe haramubwira ngo hari umugenzi yatakaje imashini ati amafaranga yose usaba ndayagwa kuko yambwiye ko ariteguye gutanga amafaranga yose akeneye kugira ngo ico cuma ciwe kiboneke haramwe ati sawa timubaze ko ashobora gutanga umuriyoni arantelefona ati hamwe no itora umuriyoni wo utanga hamwe n'ibintu byari biri muri uwo muriyoni nta zabo ndabufise ndafuma ndabusaba ideni ndawutanga azabwira umufumu ati ambwiye ngo arawutanga sinjye atanguye guhamagara acavuga ngo wa mugabo we nguri umwicanyi abwira umuntu yaje kumubwira ngo andondere imashini umufumu acamubwira ngo uri umwicanyi haramwe akubere ko yise umwicanyi haramwe ati uyu muntu uje kurondera iyi mashini wowe uramuzi ati yego ndamuzi ati pu ntawuzi ati ubunyene mpawe gasopo n'abankurira yuko amwe no kwihenda nkasura nkavuga izina ryiwe ubunyene shobora kuca mpfira hanyene ngo uyo muntu ntakogwako sanumva arantelefone ajugumira ngo apote ngo sha ngo wakorera Imana y'ukuri ni kubera iki ngo reka ngo uzorondera umwanda kubwira ibyabaye acambwira ico kiganiro agiraniye n'umufumu ndemwe ni wari wajanye izina ryanje ku mufumu azi yuko ashobora kurihamagara uko ashaka agakora ivyo ashaka hari inzira cubamwo ijisho ry'ikinyakabaka ritigeze kubona sanga igikoko c'inkazi kitigeze gukandagiramwo ikiduha agaciro ni uguhimbaza Imana iyo umuntu ahimbaza Imana umviriza ashobora kuba atari apotre ashobora kuba atari musenyeri ariko isi y'imhemo iraza abahimbaza Imana mu mhemo no mu kuri muzi igituma babazi ku murongo w'9 umviriza igituma batuzi vuga ngo bagiye kutumenya ndabasabye muri nyishuri bagiye kutumenya pasa ya mikrofone yashatse ibi bimfashe kamwe mbwira ngo mvuge ubutumwa neza tugeze ku murongo w'9 bagiye kukumenya bari muri batatu bagiye kukumenya kuko nimba umenye neza hari ubushobozi mu guhimbaza Imana uvuze ku murongo w'9 bagira iki baramvura amaboko ku kibuye sari baramvura amaboko yabo ku kibuye c'isari ikiba c'isari muracumva ni kibuye kinini iyo mvuze ikibuye kinini barakuvuga n'umutwaro n'umusozi n'ikigeragezo cyabayeho imyaka n'imyaka abo wakomotse ko bagisizaho nawe uzogisigaho n'abazoza bazogisigaho ariko abantu bahimbaza ngo baramvura amaboko yabo ku kibuye c'isari baramvura amaboko yabo ku ngwara zanse gukira baramvura amaboko yabo kuri za kanseri bubika imisozi bahereye mu mizi yayo ngiki kintu kigiye kuba mu mwanya ugiye guhimbaza Imana ugiye kubika imisozi uhereye mu mizi yayo hari umugabo yitwa Yasona bamufunze bamuziza ko yahaye indaro abagabo bateye isi umudugararo kandi ugiye kuraba ntibari na benshi bari batatu gusa
Mwabi igihugu cyose cyarajugumiye ati muzina makuru babagabo ba ndakunda version y'icyo ngeze ndivuga ngo abagabo bahindukije isi bakayihindukiza ngo bageze no ngaha ugiye guhindukiza ibibazo mu muryango wawe nari buse ugiye guhindukiza ibibazo mu isengero urimo ugiye guhindukiza ingorane zari zarigize ndanse mu runganwe kwawe abahimbaza Imana iyo baramvuye amaboko bubika imisozi guhera mu mizi yayo kabasati. Hey, ku murongo w'10 basatagura inzira mu bibuye. Abantu hari ahantu bazi ko hatarengana ataha ni harengana mugabo bavuze ati aba bantu bavuze ati duca ngaha bacaho nyene ibaze inzira bayironka mu kibuye. Shaka kubwira umuntu handi ati hari ivyawe biri mu bidashobokera abana baba mwanifise ivyawe hari ivy'Imana ashize ahantu atamuntu yo kwigera yibaza cyangwa ngo yiyumviye. Bavuze ngo basitegura inzira mu bibuye amaso yabo yitegereza ikintu cyose cy'igiciro kinini kayi. Numva amene yanyu urazi yufise uri umwadohateur uri true worshiper iyo uri uhimbaza Imana amaso yawe ntabona ivyo abandi bariko barabona. Nabwiye mu miseza wo muri Zion Samusoni yasokoje abafilisti arababwira ngo mu mugi havuye mu ivyo kurya mu munyenkomezi havuye mu bisoza. Iyo umuntu ahimbaza Imana mukije kumurya indani haba harimo intahe yiwe kandi nta muntu numwe azoshika mu bikomeye atahuye n'umugi. Abantu bari ngaha nta muntu numwe azogira intahe ikomeye atigeze ahura n'ikibazo. Umuryi ni kibazo, umuryi ushobora kuba ingwara, umuryi ushobora kuba ubukene. Ariko urabe kino kintu bivuga ngo yahamagaye umuco mu mwijima. Nihamagaye umuco mu muco, yahamagaye umuco mu mwijima. Bivuga ngo muri bijya bibazo hari inyishu yahawe. Mwari muzi yuko n'abaganga niko nabo bakora mu gukora umuti bawukora biciye muri kiya kibazo nyene. Muri virus niho bakuramo umuti wa burya iyo bavuga ngo umuntu bamutera urucana ufite bagutera ijya virus nyene mwabahinduye. Numva amene yanyu muri kiro kibanza, numva amene yanyu muri kiro kibanza ngo amaso yabo yitegereza ikintu cyose cy'igiciro kinini. Nta muntu ahimbaza agira ikibazo ngo je nabuze uwo ntwara musenyere sengera nabuze umukobwa nshira mu rugo. Uri umuntu ahimbaza amaso yawe ntaraba ibitagufitiye akamaro. Ingene bandaba basore n'inkumi bari ngaho kubera kurumva nyene iki hari kibazo cyo guhimbaza. Abantu ntibihaye Imana ntibirekura Imana ntibatakariye mu Mana nico gituma baraba kubiboneka. Muga umuntu ahimbaza umviriza witwa Kenneth Hagen yarasenze mu ndimi ahejeje yumva avuze amen. Mwe muracyara mubwira ngo umugore ngusavye ngo ndamuguhaye. Navuga ati cyane ngenda gusaba umugore. Avuga ati muri zijya ndimi wari kuravuga wari kurambwira umugore ukeneye ingene ameze. Numva amene yanyu muri kibanza amaso yabo yihweza ikintu cy'igiciro kinini. Reka mvuge gato ku bantu bakeneye gukora ama business. Iyo uhimbaza Imana amaso yawe Imana irayahindukiza ikatwara ahantu zo kwinvestisa ukunguka. Uyu munsi kubera ko abantu badahimba bakora ivyo abandi bariko barakora mugabe yuhimbaza musi Imana irazi kabwene tumviriza wowe genda ahantu ukora ikintu atawundi muntu arakora. Iyo uriko abikora abantu bashaka kugutwenga mugabo aho niho hari umugisha wiwawe. Amaso yawe yihweza ikintu c'igiciro kinini ntibarabi byari byo byose. Ubu n'ubushobozi bwo guhimbaza Dayiro. Reka ndangize bagomera imigezi ntidonye. Sindikirije ijambo ry'ikirundi mu gyumva bagomera imigezi ntidonye. Ofete bavuze murashumva kudonya ni kuvuga ngo kuva fruit. Uyu munsi dufise abana b'Imana mu nzu y'Imana mugabo imigezi yabo iradonya, imigezi yabo irava. Ni nk'akarusho kuba ufise vuga gute umufuko ugashiramo amahera mugakora kutobose no kudonya amafaranga ugasanga yakorotse ntiwanamenye naho yakorokeye. Hari abatakaza amatelefone gutyo kubera ko indani imifuko iradonya. Abana nabo baronse umugisha bashinze intahe mugara kuko imigezi yabo idonya kubera maki yo guhimbaza Imana. Aravuga ati je nari nabifashe
mugabo sinamenye iyo vyaciye ugasanga niyo ahembwa amafaranga menshi negeze ko mfise umugenzi n'umugenzi mwasi cyane gose yari umutegetsi agahembwa amamiliyoni menshi muga misi yose ukwezi kwahera afise ideni ari muri découvert kubera ko iyo avuye guhembwa umwana yaragwara akamuvuza amafaranga menshi yaragira accident yarafise umugezi udonya ariko bavuze ngo abahimbaza ngo bagomera imigezi ntido ni kuvuga ngo icaje gitumbereye wewe narivuze ngo ikize gitumbereye wewe n'ahandi hantu kizoza n'ahandi hantu kizokatira kizoguma kuri wewe nyene kizogira neza wewe nyene ijambo ry'Imana mbwira ngo umugisha Imana iha abagenda batunganye bawuraga buzukuru babo turafise ivyo dukeneye kandi turafise ivyo byosigira abazodukomokako n'abazokomoka ku badukomotseko. Ibyiza kugarukira kuri wewe bara umuntu rero tubwiza gusigira agi kandi namwe turabwira abantu hari imigani y'abarundi ipfuye muri kino gihe abahimbaza duhamagarirwa guhindura ngo so akwanka kuraga ivyamunaniye none gute so yo bakwanka ubundi normal mu vy'Imana nta satweza kukwanka yamaze kukwanka ngo ntakiriso bavye siko bimeze umwana wavyaye ukaza kumunaniza n'uyu munsi hari abatatubwiye ko batwanka nga ubuzima turiko turabamwo biragaragara ko batwanka none usigura gute ingene wewe uhembwa ukariha ideni so yagiye ariye n'uyu munsi haracyariho ibirarane namwe ariko babwira abantu turi ngaha kugira ngo duhindure ivyo bintu mpamene imeze neza abakene guhindura ibintu umviriza abagiye kubika imisozi guhera mu mizi yabo abana bacu abadukomokako ntituzobasigira amadeni oya tuzobasigira aho guhera ego uyu munsi nugerageza kuduga muri business ntibikunda afirijanse kubera ko ntaco yasigiwe ibirarane imbere yuko abanza kuduga kumanza kuzuza ibinogo se yamusigiye ngara abandi bana sinzi ngene twobivuga uca wumva se urumva ngo igihe nariko ndakora ngo udufaranga nagenza ndakubikira ngo uzogenda urabe ugasanga we atanguranye ikintu gifatika natwe abacu tugiye kubaha ibintu bifatika wowe utavuze amene surema ko ugifise ibikomere by'abagiye bakwanga numva amene yani muri cyo kibanza haleluya haleluya muri ko muranyumva bagomera imigezi ntidonye kandi n'icari gihishijwe bakizana ahabona ngoma turangize dusenga ngo n'icari gihishijwe bakizana ahabona ubundi ikintu cyose gifitiye akamaro umuntu ntakigendeza aho abantu bose babona aragihisha nico gituma n'abakobwa uyu munsi dufise ikibazo muri kino gisagara ntibazi ivy'agaciro Imana yabahaye nico gituma bigendeza hejuru protocole muze kumperekeza gushika ndenganye hariya mvuye mu Nyakabiga baza kuntera amabuye gutayo maguru mu yagendeza hejuru iyo abamwari muzi kaico c'agaciro mwo bikiye abagabo banyu ivoka baguma bayikora ko bumviza kihiye iyo voka naho heza ngo ayigure bayisiga yapondekaye yashaye bariko bumviriza iki bibikira umugabo wawe gwiza agaciro babizana ikiri kintu gikomeye umuntu ahimbaza Imana imuha ubushobozi bwo kugenda mu mwijima ari ibya bintu vyiza bihishijwe akabizana habona harabazana ivyiyumviro ibihugu bikorera ko bigatera imbere harabazana iyerekwa rituma abasomeri bose bo mw'isengero baronka ico bakora iyo bagiye ahantu mu mwijima bakurayo ivy'agaciro bakabizana habona uyu munsi kureka abantu bariko barihenda ni kubera ko hari ivy'agaciro batariko barazana habona iyo abantu bahimbaza Imana ibaha amabanga nico Imana yakoreye Daniyeli avuga ngo ni Imana yuzuye ubushobozi kandi umuco ubana nawo icyo Imana yacu imeze ngo niyo iduha guhishurirwa amabanga ahishijwe mu mwijima nimba uhimbaza Imana ng'ibintu bigiye kukubako ugiye kubika imisozi uhere mu mizi yayo ugiye kuramvura ibiganza ku bibuye by'isare si ivyo gusa bijambo ry'Imana ryatubwiye ngo amaso yawe agiye kwihweza ikintu cy'igiciro kinini
si ibyo gusa ugiye kugomera imigezi yawe ntidonye kandi n'icyari gihishijwe ubutunzi bwari buhishijwe amavuta yari ahishijwe ingabire zari zihishijwe ibyiyumviro byari bihishijwe tugiye kubizana ahabona